Uno musi twashoboye gutembera dushika kuraba ubuzima bw'abanyagihugu bo mu Kibenga kumwe bwaba bwifashe, aho hibonekeza yuko amazi yoba yagiye atera impangu, ukabona yuko ubuzima bw'abanyagihugu wabo ugenda buhinduka, ukagerageza kubana n'ayo mazi naho bitaba vyoroshe. Ni mu impangu nyinshi tubona yuko hagenda hibonekeza ikintu co gusohora amazi, twagiye twibonera tukabona yuko n'abanyagihugu benshi cane gose baba barimutse kugira bashobore guhunga n'ayo mazi, ariko hari n'abasigaye ngaha anya bakihaba bakaba muri izi ngorane z'amazi, bakagenda basaba ibikorwa biriya na birya leta y'u Burundi yoshobora kubafasha. Nako amazi yaciye adutera bose baciye bagenda gusigamwo aya mazi, baraza rimwe rimwe baraba ukuntu ibintu vyifashe n'ubu yasubiye kurenga inkombe. Amazi yamaze kuduga mu kazi kameze yose tuba dukora akazi ko kwikorera imisenyi, kuba bariko barubaka, kuva yamaze atanguye gutera nta bariko barubaka, nta buzi bukihari, ubu turi uko nyene tugize umwana aba bose bakaza bakaraba busigaye n'ivyo bicushimira Imana, ariko ubu ho urabona ko bose basa n'abomotse bagiye mbali. Ikintu ca mbere leta yodufasha nk'akarasi yogira bahora bakaduhasiyo bakiri benshi baratandukanye baja kure na kure, nta n'ukunda baronka ngo tubasabe rasiyo canke bicehehe. Hama amazi nayo aguma tufata ibimera, murazi ngo neza amazi hari ibikoko bwo mu mazi, amabotine, imiti tuse turapompa y'amazi no myinshi biva hiyo ruguru n'ibikazana Tanganyika gutyo, udufasha nko kunywa tukaronka akarasiyo ni kukanuga kumira byose. Aha mu Kibenga ibonekeza yuko amazi yasuye kuduga ku rugero ruri hejuru ugereranije n'imisi yahera.